Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri akano kanya ingingo nyamukuru zigize ano makuru. Ibiganiro bigira gatanu bihuza abarundi vyugururiwe icese kuri uno wa kane yarusha mu gihugu ca Tanzania. Ivyo biganiro vya nyuma bihagarikiwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira haboneke umuti w'injyane za politike ziri mu gihugu. Umufasha muri ayo matati William Benjamin Mkapa yamenyesheje ko atangajwe n'inyifato ya leta n'umugambwe CNDD FDD yo kwitaba ivyo biganiro. Naye batavuga rumwe na leta bari hariya mu gihugu ca Tanzania barashimishwa nuko bariko bavuga rumwe kugira bashobore gufundika rimwe kubijanye n'icokorwa kugira haboneke umuti mu matati y'u Burundi. Tubishikirizwa na Pancras Ncimpaye umwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta yari yarusha. Kuri iyi tariki ya 25 Gitugutu 2018 inama y'umuryango w'ibihugu vya Burayi wongereje ikiringo c'ibihano vyafatiwe abagirizwa ubwicanyi mu barongoye inzego z'igipolisi n'iperereza gushika kuwa 31 Gitugutu 2019. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibiganiro bigira gatanu bihuza abarundi vyuguruwe icese kuri uno wa kane iyarusha mu gihugu ca Tanzania. Ivyo biganiro vya nyuma bihagarikiwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira haboneke umuti w'injyane za politike ziri mu gihugu. Umufasha muri ayo matati William Benjamin Mkapa yamenyesheje ko atangajwe n'inyifato ya leta n'umugambwe CNDD FDD yo kutitaba ivyo biganiro. Mkapa akaba yaciye asaba abitavye kwigira hamwe impapuro z'inzira zibiri. Ubwo mu Kayanza n'urw'Iyantebe rwashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abahunze mu ntumbero yo gushika ku nteguro y'amatora yo mu 2020 ihuriweko na bose. Ido nido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo intumwa idasanzwe ya televiziyo Renaissance yarusha. Ivyo biganiro bigira gatanu vyatangujwe n'indirimbo zihagize Burundi n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Imbere y'abatavuga rumwe na leta baba ba 50 bari bitavye ivyo bikorwa, umufasha mu matati y'abarundi William Benjamin Mkapa yararongoye ivyo bikorwa atabaserukira leta n'umugambo CNDD FDD bahari. Yamenyesheje ko ababajwe n'inguvu zakoreshejwe kugira atahuze leta y'Ubujumbura kwitegerezwa kwitaba ivyo biganiro. Uyu yahoze arongoye igihugu ca Tanzania yemeje ko yakoze ibishoboka vyose kugira kuri rino sango abafisi ivyo bapfa mu Burundi bazobe bicaranye ariko biba imfa gusa. Aca yongera koko leta y'Ubujumbura yari yamusavye amananiza. Based on the findings of these consultations, invitations were sent to participants for the dialogue. Dufatiye ku nteguro ya bino biganiro, ubutumire bwararungitswe kubegwa navyo kugira bitunganywe kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku rya 24 za kuno kwezi kwa Gitugutu. Leta yadusavye kuvyigiza inyuma kugira bizotangure ku igenekerezo rya 24. Ivyo leta yasaba twaravyemeye kugira bice bihera ku igenekerezo rya 29 za kuno kwezi. Ariko leta yasubiye gusaba kandi ko ibiganiro bisubira kunguruzwa mu kwezi kwa 11. Hama bansaba kandi kubarungikira ubwa mbere urutonde rwo bazovyitaba. Leta yongeye ko kandi ko ivyo kwigwa muri ivyo biganiro vyofatira vyonyene ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza kugira hategurwe amatora y'umwaka wa 2020. Ivyo sinigeze ndavyemera. Hama naciye mfata ko hageze ko dusozera ibiganiro. Kugeza uno munsi nta bundi butumwa bwa leta ndasubira kuronka. To date, as of now, I have received no formal notification from the government of Burundi. Mkapa yaciye ahamagarira abaraho gufata umwanya bakigira hamwe no guhuza ibiri mu mpapuro z'inzira zibiri. Hariho rumwe rwatanzwe na leta y'Ubujumbura mu ntara ya Kayanza hamwe no rwashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abahunze. Ivyo bikazoca bituma hashikwa urwandiko rumwe ruhumuriza bose kugira ruzobashikane mu matora ahurikiyemo bose kandi ari mu muco yo mu mwaka wa 2020. Umufasha w'abarundi akaba yabahaye iminsi 2 yo gusozera ico gikorwa. Inyuma y'ivyo bitekanijwe ko William Benjamin Mkapa azoshashikiriza icegeranyo abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, umuryango usanzwe ari wo wamutumye gufasha abarundi.
abatavuga rumwe na leta nabo bari hariya mu gihugu ca Tanzania barashimishwa nuko bariko baravuga rumwe kugira bashobore gupfundika rimwe kubijanye n'icokorwa kugira haboneke umuti w'amatati y'u Burundi. Pancras Ntimpaye avuga ko umufasha w'umuhuza yabahaye ibikorwa bakora bijanye no kwiga urupapuro rw'inzira rwerekeza ku matora. Akavuga ko ivyo biganiro ku ncuro ya gatanu ari vya nyuma nk'uko Mkapa yabimenyesheje abitavye ivyo biganiro. Nayo leta ititavye ngo ntaco bihindura ku bikorwa n'abatavuga rumwe na leta. Tumukurikire. Nk'uko mwabikurikiranye vyose umuhuza yasiguye neza ko atakatagize, yasiguye neza ko mu nama iheruka y'abakuru b'ibihugu yagomba gutanga imihoho, ariko baramwizeza baramusaba ko yotuma ku inama ya nyuma. Aho rero umuhuza yavyemera nk'uko yabivuze, yizigiye yuko Petero Nkurunziza azokwikubita gashi. Umuhuza yavyemera yizigiye yuko abakuru b'ibihugu b'aka karere ko bazomufasha kugira ngo Petero Nkurunziza yitabire ivyo biganiro. Uyu munsi mwabonye aho twari twicaye, mwabonye yuko ata muntu n'umwe asirukira iyo ntwaro y'icaduka ya Petero Nkurunziza yarahari. Ni ukuvuga rero yuko birumvikana neza ko umuhuza ababara, ko umuhuza agira agahinda kuko abakuru b'ibihugu b'akarere ntaco bamufashije na kimwe, kuko iyo bamufasha Nkurunziza aba yaje. Aha rero Nkurunziza yasuzuguye umuhuza, yasuzuguye abakuru b'ibihugu b'aka karere, yasuzuguye ONU kuko nawe yaserukiwe, yasuzuguye Union Africaine, no kuvuga ko yasuzuguye isi yose. Hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye, kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Hajya rero ingumbi itazi kibi iri gatishenyo. Aha rero bariko bari gatishenyo kuko ntibishoboka yuko naho baba bafise bigwanisha uruhonyanganda canke inguvu z'uruhonyanganda kugwanya isi yose, sinibaza yuko bizoborohera, kuko iciza cy'uyu munsi nuko ingorane abateye ikibazo uyu munsi babonetse. Byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza atanzira iciye mu biganiro akeneye. Byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza yitwaje igikenye, yitwaje umukazo, yitwaje inguvu afise, arasuzuguye isi yose. Ego twavuga yuko abatavugana rumwe na leta mugiye gusenyera ku mugozi umwe, umuntu bifata gute? Mebasha ntubona ko twinjira hajya turi 30 atawujya ugwara wundi dufatanye mu nda. Aha rero nico gituma nico ngira umuntu yokengurukira Nkurunziza kubona yadufashije ko abatavuga rumwe duhurira hamwe tukayaga rimwe, ataba ariko baradusamaza bamwe buheruka baza bagakoma induru. Uyu munsi rero turiko dukora mu mutekano ntangere, ahubwo twibaza yuko ivyo turiko turakora, inyishu turiko turarondera umuhuza yadusavye, izo nyishu zizomushimisha kandi ikibazo cyo Burundi kizoronka inyishu. Nayo leta kubona yibaza ko ari uguta umwanya. Pancras Ntimpaye avuga ko ataco bibaraba ko bo bategerezwa gukora ivyo basabwe, gutyo bakereka amakungu gushaka bafise kugira umuti uboneke mu gihugu. N'ubunyene tumukurikire. Nkuko naremeje kubivuga, igikuru nuko abatavuga rumwe uyu munsi duhuza tukumvikana gutegura no gutanga inyishu imwe ku kibazo umuhuza yaduhaye. Naho iyo leta idahari, igikuru nuko tuvuga tuti reka twiyumvire twishe no mu kibanza ciyo leta itaje, kuko nibyo umuhuza yadusavye. Kandi niba mwaravye neza abashingana n'abafasoni bijunja n'ijambo bakoraniye ngaha, haba uyu munsi haba hirya yejo, barerekanye yuko bashobora gutora umuti w'ibibazo by'u Burundi badakebaguzwa naho yo Petero Nkurunziza yo badahari. Ikizoba gisigaye nkumbure mubaza muvuga muti uwo muti muza gutora, iyo nyishu muza gutanga izoja mu nzira gute ko uruhande rumwe gwegwa nayo matati ko rutaje. Aha rero iciza Petero Nkurunziza yagize nuko yerekanye yuko
atamahoro ashaka. Ikiza Petero Nkurunziza yagize nuko yerekanye yuko amarira n'amaganya abarundi barimwo atayanezwe. Ikiza nuko Petero Nkurunziza yerekanye ko Burundi buri mu bukene budasanzwe kw'ivyo ataco bimubwiye. Aha rero sinibaza yuko amakungu yasuzuguye uyu munsi azomureka akabandanya tematongora akabandanya yica. Ubona ko Nirahe iriko irakora urubanza, ubona ko inganda zatikiye kuva mu 2015 uyu munsi biriko biragaragara neza abavyagirizwa. Sinibaza rero ko uyu munsi Petero Nkurunziza barafise abahanuzi ahubwo bayaradutanze gushika ngaha, ariko urabona uyu munsi ntiyaje. Aha rero nibaza ko nkuko nababwiye migani yose ingumbi itazi kibi rigatishenyo. Ni nako kamo gaterwa na Shovino Mugwengezo avuga ko biteye isoni kubona leta yishinga ibitagira akamaro aho kwitaba ibiganiro byotuma abarundi baruhuka amarushwa barimwo kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Tumukurikire. Ce qui se passe réellement aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté. Kigaragaye uno munsi nuko leta y'Ubujumbura ibandanye igagaza ibandanye gwiza n'ubusa abantu bose. Murabona ko ino nama igira gatanu abahuza bari bayise ko ari niyanyuma. Kubwo abategetsi bo mu Burundi iyo nama ntikwiye kubaho. Ariko kubwo abadufasha eka mbere no kubwo abarundi bose byari biganiro byari byizigiwe cyane ko bizogira ico bishikako. Kubona rero batari ngaha uno munsi biragaragaza ko atagushaka bafise kandi batarajwe n'ingorane zihanze abarundi. No munsi igihugu cacu intwaro rusangi eka mbere n'akaranga kayo vyarahuye n'igihuhusi ku buryo atanu wovuga ko bikibaho. Uno munsi bataje n'ingorane umuhuza ararindiye ko baza, amakungu yose yashigikiye ibiganiro ararindiye ko bashika. Eka mbere na twebwe nyene turabarindiriye. Harabaza bava mu gihugu, harabaza bava hanze y'igihugu, turindiye ko bose bashika. Baranungikiye ubutumwa kabiri kose gakurikirana ntibashatse kubwishura. Haherijwe no kurungikwa ubundi butumwa bugira gatatu. Turindiye kuraba ko bokwikubita gashi kugira natwe dufata ingingo zibereye. Murabona ko batari ngaha, amakungu ari ngaha arabibona, abadufasha baraha. Twe turi ngaha nta kibuza ko hazofatwa ingingo zikenewe kandi atariho bari ikibabaje. Kwiza inyuma isango si ibintu vyoroshe. Uravye ukuntu amakungu yari yitwararitse rino sango biragoye ko yobisubiza inyuma ngo asubire kubitunganya hanyuma kubera n'uburyo bwinshi bukenerwa ngo isango nk'iri rutunganye. None raba vyose vyononywe n'akagagazo ka leta y'u Burundi yanse kuza muri rino nama. Twebwe dusaba ko boza kandi uno munsi ntibasibe kuko abarundi bararusha. Dusaba ko baza uno munsi kugira tuvugane kandi dushizemo ishaka kugira hatoga umuti w'injyane z'abarundi zisa n'izabaye akaranda, afin de trouver finalement une solution à la problématique burundaise qui est devenue d'ailleurs endémique. Ngo kubona ibiganiro biriko bihuza abarundi yarusha ataco biza gushikako ngo nukudashaka kwa leta kubijamwo kuko leta irungika intumwa zayo zidafise ububasha bukwiye. Eka n'umufasha muri ivyo biganiro n'umugwi bakorana berekana neza ko bari ku ruhande rwa leta hamwe n'ubushake buke bw'igihugu byo muri aka karere ka EAC. Uyu mwihwezo ukaba ushikirizwa n'umwe mu bari mu biganiro vy'Arusha ya mbere, Alphonse Rugambarara. Kuvaho ibiganiro bitanguriye umuntu yarabona yuko bitari kubiragenda neza kubera hari ibintu nyamukuru byari bibuze kugira ngo abantu bashobore gushira hamwe. Mu byo twebwe twakoze mu mwaka wa Arusha hariho ubwa mbere ugushaka kuja mu biganiro mu kurondera kumvikana. Ico naco murabona ko cabuze haba muri aya maround bavuga bakoze. Twarabonye yuko hariho uruhande rumwe rutaboneka cane, niyo babonetse bakarungika ababaserukira badafise ahanini ububasha bwo gufata ingingo. Ica kabiri kibuze ni novuga umuhuza n'abamufasha bafise koko banonosoye koko ibyo gushira hamwe abantu bijya twita négociation mu Faransa. Hariho abantu babinonosoye babizi. Mugabo tubonye rero abari muri ya team ya Mukapa
turavye abari muri time ya Nyerere n'iya Mandela mu gihe cacu hariho cyane ubudasa n'ico kiratuma ibintu bitaja imbere na cyane cyane usanze yuko muri ijya time ya Mukapa hari abantu bacuditse cyane n'uruhande rumwe mu bariko bararondera kumvikana ibyo birashobora konona cyane umumvikano. Ikindi ca gatatu tubona ko cabuze ni ugushaka kw'ibihugu bimwe bimwe cyane cyane ibi bidukikije Burundi gutorera inyishu nyakuri y'ingorane ziri mu Burundi. Ibyo navyo bikaboneka ku kungene bafata amasezerano y'Arusha. Umengo naho babishira mu mpapuro babwira bose ko boshira imbere amasezerano y'Arusha, ntitubona neza yuko babikurikirana bakavuga ati wewe aha naha uriko urarenga ibyo twumvikanye amasezerano y'Arusha. Ico mu Gifaransa bavuga les garants de l'accord ntabahari. Naho ngo kubona Arusha ya mbere ikunda ko abarundi bicara hamwe baganire ngo nuko habaye ubushake ku mpande zose zariko ziraganira kugira ubwishanyi bwariko buraba mu Burundi buhagarare, eka n'ibihano byari byafatiwe uburundi bivaneho. N'ubunyene kurikira Alphonse Rugambarara. Igituma byakunze ubwa mbere nakubwiye yuko ugushaka leta yari ihari muri ico gihe naho nayo nyene muri 1996 1997 itihuse kuja mu biganiro kubera ibihano yaronse no kubera yabona ko ubwicanyi buriko buraba bwinshi abanyagihugu bariko barababara yaremeye kuja mu biganiro kandi aho bamaze kwemera baragiye gushika turangize dushire umukono ku masezerano y'Arusha. Ugushaka rero kwaratumye aya masezerano ya mbere y'Arusha ashika ku byo twise amahoro, n'abaje mu nyuma nabo nyene bategerezwa kwemeza ayo masezerano. Ugushaka rero ni ikintu gikomeye. Iyo rero abantu batwara babona ko ubuzima bwabo batwara ataco bumaze, ubutunzi bw'igihugu ataco bumaze mu gihe bo bifitiye ubutunzi bwabo, ni ikibazo gikomeye cyane. Kuri tariki ya 25 Gitugutu 2018 inama y'umuryango w'ibihugu vya Burayi wongereje ikiringo c'ibihano byafatiwe abagirizwe ubwicanyi mu barongo inzego z'igipolisi n'iperereza gushika ku wa 31 Gitugutu 2019. Ivyo bihano bikaba bijanye nuko abo bantu badashobora gukandagira ku butaka bw'umuryango w'ibihugu vya Burayi, nuko hafatwa amatungo yabo ari muri uyo muryango, kuko vyagaragaye ko abo bantu bakora ibikorwa byo guhungabanya ubwigenge bw'abanyagihugu bakanabuza icarico cose kiza gishaka gutora umuti ku ngorane ziri mu Burundi. Ibindi bagirizwa nukuba bari bahungabanya bimwe bikomeye agateka kazina muntu no guhamagarira abantu kumarana hamwe n'ibindi bikorwa byinshi bihungabanya agateka kazina muntu. Kuri abo bantu ivyo nivyo bikorwa bisigura ibihano bafatiwe n'umuryango w'ibihugu vya Burayi. Uwo muryango ukavuga ko urajwe ishinga niho nyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, bigatuma ata mugambi ushoboka wo gusubiza hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke. Hakaba hacibonekeza cane cane ubwicanyi ndengerabutungane no gufungira abantu ubusa. Kuva na kera hagitangura ibibazo mu Burundi, umuryango w'ibihugu vya Burayi wamwishigikiye ko ibiganiro bihuza bose ari wo wonyene muti ushobora gutuma amahoro n'umutekano bigaruka mu Burundi. Hisunzwe amasezerano y'amahoro ya Arusha n'ibwirizwa shingiro y'u Burundi, uyo muryango ubona ko ataco kwanka amahoro yogaruka. Abo bantu bane bavugwa bakaba ari bamwe mu bapolisi bakuru
hamwe n'abo mwiperereza. Nabo ni komiseri w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni akaba n'umushikiranganje w'umutekano mu Burundi Godefroid Bizimana icegera c'umugenduzi mukuru mu gipolisi c'u Burundi General Gervais Ndirakobuca azwi ku izina rya Ndakugarika hamwe na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Tubandaniriza n'amakuru yacu mu bijanye n'itumatumanaho ry'amakuru. Ikigo kijejwe ibimenyesha makuru mu Burundi CNC cahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu ntumbero yo kurabira hamwe uko abamenyesha makuru bigenje kuva mu kwezi kwa Mukakaro 2018 gushika mu kwezi kwa Myandagaro mu 2018. Nestor Bankumukunzi mukuru w'ico kigo akaba yaronkeyeho akanya ko kubwira ibisabwa kugira abamenyesha makuru bazokore neza bisunze akarangamutima mu matora yo mu mwaka wa 2028. Tumukurikire. Twabasabye yuko ayo mategeko yamenyesha bakamenyesha abo barongoye ntihagire uyarenga atayazi. Kindi twabahanuye nuko abarongoye abandi bo baba hafi iminsi yose kandi umwanya wose mu ntumbero yuko babaha intumbero y'ingene bakora akazi kabo kugira ngo amakosa twagiye turabona amwe ava ku kutamenya amategeko cyangwa kutamenya ingene umwuga ukorwa, ayo makosa ntasubire uburyo caba ikiganiro y'inkuru kanaka isohoka ishikirizwa abenegihugu urongoye ico gisata caba ico kumenyesha amakuru cyangwa ibiganiro nawe yagize icyo bivuga ko agatanga uruhusha rwo gushikiriza iyo nkuru gushikiriza ico kiganiro abantu. N'ivyo bikuru twashimikiye ko twashimitse kandi ko boshira ingufu zidasanzwe mu gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko cane muri iki gihe turiko turagenda buke tuja mu gihe c'amatora. Tukaba tuzi yuko mu myaka yaheze ico gihe caranzwe rimwe n'amakosa mbere yagize ingaruka mbi ku gihugu, ku bamenyesha amakuru no ku binyamakuru. Urwego rujejwe guhanura ibimenyesha amakuru mu Burundi igikorwa cago ngo nukubuza no kuzivya abanyagihugu ngo ntibashikirize ivyiyumviro vyabo, ngo rukongera rugahishira amabi akorwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ivyo bivugwa na Innocent Muhozi arongoye OPEB. Tumukurikire. Ni kuri no nkuru dusozereko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.